twumva duheraheze gukora ibirato by'abana. Turiko dukora amayeboyebo y'abana batoya kuva ku myaka 3 gushika ku myaka 15. Kure y'ibirato abikorero banyarusa. Muca muvyambika muravye nimero yacu. Gutyo tukaba turahejeje. Ca kindi c'umwana muto yamwivuga imyaka 3 niki? 3 nico. Bivanye n'ikirenge gitoya hari n'abimyaka nk'itanu bashobora kucambara. Niyonzima Wilson numwe mu gwaruka rwo mu ntara ya Gitega akaba afise ihinguriro ryo gukora ibirato bita amayeboyebo co kimwe n'ikanambiri. Nitwa Niyonzima Wilson ricere hano mwe ryacu twagise Wilson Shoes Manufacture sigura ihinguriro ry'ibirato ryatanguye we canke ryashinzwe n'uyu muntu Niyonzima Wilson yavukiye ku mutumba wa Rutegama ryo quartier Rutegama intara ya Gitega commune Gitega niga amashure mato ku ishure shingiro ryo hitwa ku Rukundo mbandanya kuri lycée communal urbain mu nyuma nza guheza amashure mu gisata c'amategeko muri kaminuza. Niyonzima Wilson kuva mu buto bwiwe yakuze yifuza gutunga ibirato vyinshi ariko ntivyamukundira kubera ubukene yakuriyemwo mu muryango wabo. Cyane cyane nababazwa n'ukuntu natunze ikirato kimwe cikambambiri izo kambambiri za kera ntizanahera nkarambirwa bikarangira ndazitabuye canke nkaziturira kugira ngo bangurire izindi. Rero nakuze nipfuza gutunga ibirato vyinshi ariko kubera ubukene nakuriyemwo mu muryango umuvyeyi yangurira ikirato kimwe niga muri secondaire akangurira ikindi nyuma y'imyaka 2. Tukigana n'abana bamwe bambaye ibirato vyiza iyo ndoto yo gutunga ibirato vyinshi yatumye nanje nipfuza kuzovyikorera. Iciyumviro cyo gukora amayeboyebo yaciyumviriye mu mwaka 2016 izo ndoto zagiye gushika mu mwaka 2025. Iciyumviro cyo gukora amayeboyebo catanguye mu mwaka w'2016. Ico gihe nari ninjiye mu ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Copec. Ndatombora mbona ndaronsa akazi ndavuga nti noneho ndaronse ahantu nzokora umutahe wo gushobora gutangura gukora vya birato. Imbere yaho jewe misi yose ku munsi wa gatanu nshiga muri secondaire naca mfata ikinga nkaca hitwa ku Mubuga nkinjirira muri Butezi muri Ruyigi ya kera nkazoserukira mu Gisuru cyane bita mu Rusengo arengana bita mu Bunyuro nkashikira mu Gisuru nabangiye kurangura ibirato. Rero ubwo rudandazwa rw'ibirato wagwinjimo kuva kera kuva nkiri umunyeshure nshiga mu mashure yisumbuye niho rero navuga nti aho nzomarira amashure nanje ndipfuza kuzoshinga ihinguriro ry'ibirato. So reka dushike rero gushinga ihinguriro ry'ibirato. Wariyumvira ko ico ciyumviro kizokunda? Wariyumvira ko bizogutwara igihe kingana gute? Oya vyatwaye igihe kirekire kuko kuva mwiyumvire kuko kuva mu 2016 hanyuma indoto ikaza kuja mu ngiro mu 2025 byari ibintu bigoye. Uko ndonsa amafaranga ya mbere naronse nibuka ko nagiye muri Kenya hari habereye foire y'inganda zikora amahinguriro y'ibirato ngenda ntahazi hari mu mwaka wa 2014 nanaciye mbona nti bwa bundi hari abanyafrika bashobora kuba bohingura ibintu bamwe ndabaravye nsanga basana jewe nanje nsanga no bishobora. Rero kuva ico gihe icifuzo nticaryamye indoto ntizapfuye nakoze uko nshoboye kose kugira ngo ndabishikeko. Mu kwiziganya mutwo aronse n'icuti n'abagenzi niho yakuye uwo mutahe wo gutangura. Twatanguye dukora amakambambiri mu buryo buciriritse dukoresha ivyuma dukoresha n'amaboko tukaruha turaduga rero gushikaho dushobora kugura ivyuma
bigezweho nk'ivyo bikoreshwa mu yandi mahanga mu makungu ku buryo twasanze umushinwa ntiyoduhenda umuhindi ntiyoduhenda umutayilande ntiyoduhenda n'umuzungu ntashobora kuduhenda ndetse tuba dukora ibintu akomeye gusumba ivyo akora rero umutahe icambere umutahe nuwo nagiye ndakorera kuko imbere yaha narakoze akazi ka leta ndakora mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC nongereza ko inshuti abagenzi abavyeyi bagiye baradushigikira gushikaho dushika kuri ibi nyene mu dusanzeko harehare amahera ya mbere umutahe wa mbere wari muto cyane mugabo wagiye urava mu kuziganya no mu mushahara twagiye turahembwa wari muto ariko je nizera yuko umutahe n'ubundi ntubwirizwa kuba munini iciyumviro n'ishaka n'imbona kazoza nivyo vyamara birebire igihe yariko ararondera ubwo bumenyi mu bihugu bitandukanye ntivyigeze bimworohera kubera ikibazo c'indimi n'imico itandukanye ivyo bihugu vyari bifise ataramenyereye intambamye bwa mbere novuga nti wabaye yuko ibi bintu atahanu na hamwe ku butaka bw'u Burundi nari gushobora kuvyigira vyansavye kuzunguruka amahanga kuzunguruka ibihugu vyinshi hamwe harabo wasanga tudahuje ururimi abandi wasanga tudahuje imico ariko muri ivyo bintu vyose muri urwo rugendo rwose rurerure navuga nti Imana yarabanye nanje gushika bino bintu ndabishikako abantu ati uyu urya mugabo arabesha ntayevuye bakora babonye amafoto comment urazumvise wazifata gute abarundi ikintu ca mbere ntibizeye bibaze yuko biriya bintu byose mubona bikorwa n'ibivejuru mugabo bikorwa n'abantu abo bantu rero benshi naragenda abana nabo ndabona ko babikora usanga burya natwe turashoboye bijya bintu bose mubona abazungu bakora natwe ngaho iwacu twabishobora ahubwo abarundi nibaze twiyizere tugire icizere muri twebwe kuko natwebwe turashoboye vyose turashoboye kuba twobikora ikijanye n'amasoko uri umurundi ati izinzo webo n'inkorere zakorewe Igitega byarakorohera mbere no munsi biratu vyawe bigurishwa he mu gihugu cy'u Burundi abarundi barabikunze ico tubashimira barabibonye barabikunda batangazwa ahubwo no bukomezi bifise batangazwa no kubona ivyavuye mu Bushinwa ivyavuye mu Buhindi ivyavuye muri Kenya na Tanzania batangazwa no kubona ivyakorewe ngaha mu Burundi ari vyo bikomeye gusumba ivyaje biva hanze rero bino birata mubona vyarafatishije isoko biriho kubadandaza b'abaranguzi batandukanye mu Ruvumera birahari ku isoko Igitega birahari Imatana birahari mu Kirundo biriyo mu Yinga ku isoko biriyo mu Giteranyi mu Ruzo barabifise ndetse bikwiragiye igihugu cyose kuko nta hantu na hamwe uri buje ngo ubure bino birata Nese turabona ko n'umunsi wakoze ikanambira umunsi wakoze yebo nizahe ndoto ufise yo gukora ibindi bintu canke ico gutiza amagara n'ubuzima ikagutiza n'umutahe ukwiye nipfuza yuko ikintu cyose c'ikirato gikorerwa mu Burundi bijya bintu byose by'ibirato biza bivuye mu mahanga ko dutangura kubikorera ngaha twifuza kandi yuko ibirato bitangura gushoka mu mahanga bivuye mu Burundi kubera mu Burundi abarundi no munsi baridoga yuko amafaranga yacu ari hasi ariko kubona dufise amafaranga ku kivunjo ari hasi ugereranije n'ibi bihugu bidukikije yara amahirwe manini ya kuko mu gihe twohingura nabo boza bakarangura iwacu bagashora iwabo gutyo bagashobora kunguka rero niyo mahirwe dufise ngaho iwacu rero ndipfuza yuko abarundi badakomeza kwambara ibirato vyambawe abarundi badakomeza kwambara ibirato n'impuzu abandi bantu bambaye hanyuma bakadukurira burya rega ntibava gasuzugura none burya umuntu yaba yambara ibirato n'impuzu wewe wahora wambara ugasubira ukamwubaha wewe uwo kubona ati kijya kirato nije naho ndacambaye none Patrick ni wacambaye uwo muntu canke Wilson ngo yambaye ikirato jewe nahora nambara akacambara carakoze carambawe bijya
mu kwihesha agaciro mu rugamba rwo kwihesha agaciro twifuza yuko bijya bintu bicika umurundi akambara ikirato gishasha cyakorewe ngaha mu Burundi made in Burundi nyene. Niyonzima Wilson arahanura urundi rwaruka ngo ntigwitinye ko atamutahe rufise kuko umutahe wa mbere ari wewe nyene. Cyane cyane urwaruka ntibarindire ngo nzotangura gukora ejo, ntibarindire igihe nyacyo ngo ninaronka umutahe. Umutahe nyawo amafaranga wipfuza biragoye kugira uzokugera uyaronka, mugabo igihe cyo gutangurana ubu nyene tangura muri bikeyi ufise, tangurana intege nk'ufise, uzogenda urakomera imisi n'iyindi. Wewe bana imbona kazoza muri wewe, gira aho wipfuza gushika, gira ibyo wipfuza gushikako. Natwebwe ngaha turacari mu ntango ntiturahashika kuko turipfuza gukora ubwoko bw'ibirato birenga 300. ubwoko amamodeli arenga 300 ku buryo uje urondera imodeli y'ibirato iyo urondera yose uyisangaho. Turipfuza gushika naho dukora ikirato cy'umusirikare, ikirato cy'umupolisi, abafonctionnaire bagiye abantu bose bambara ama uniforme bategereza kuba bambaye ibirato kuko mwiyumvira umuntu yambaye uniforme, yambaye ipantaro n'ishati cyangwa ijipo n'ishati bagace bambara ibirato bidasa. Irya ntabwo ari uniforme, haracari hagahaze. Ivyo byose ni kubera iki? Kubera ntaho bafise bari bugurira ibirato bisa abakozi bashobora kwambara. Waravuze abo kwa muganga cyo kimwe n'abakora amasuku mu mahopitali n'ahandi hatandukanye muhunda kubona bambaye amayeboyebo. Barambara ama Crocs mugabo amayeboyebo iyi ni intango, nico kirato duhereyeko. Turipfuza gukora ayandi ma model bundi bwoko bw'ibirato gushika naho tuja ku birato bifuka hose, tushiye no ku ma uniforme. Rero ariko twahereye kuri ibi kuko muri ko muraraba niho bija abarundi turarengeye kugenda imiguruwazi, turengeye kugenda tutambaye ibirato. Ivyo rero biraza bigakora ku mwana, ugasanga agateka k'umwana kahungabanye yabuze ikirato yambara. Rero twahereye ku bana, hari abana birukanywe mu ishuri, je narabaye umwigisha mu ntara ya Bujumbura muri komine Mugina. Hari abana bama birukanywe ku ishure ngo babuze ibirato, ukumva ngo umwana yahevye ishure ngo yabuze ibirato. Canke ukumva umwana w'umukobwa hari abantu bamufatiranye kubera baza baramugura ibirato bakamukoresha ibidakorwa. Ivyo bintu rero bihagarare, ibirato nibikorerwe mu Burundi bizimbuke, umurundi wese aronke ikirato. Kwambara ibirato rero nipfuza kubigira uburenganzira bw'ibanze ku murundi uwo ari we wese. Ntihagire umurundi asubira kugenda atambaye ikirato ngo ibirato birazimvye, ibirato ngo ababirangura nabo ngo umutahe wabaheranye kubera ngo mu mahanga amafaranga y'agaciro yaduze, kubera ngo izindi ntambamyi zose twifuza kuzikuraho, baze tubibashikanira aho bari, aho bakorera, badandaze bunguke kandi ku giciro gito bishikira umwene gihugu. Burya kino gihugu cacu turimo cy'u Burundi cyuzuyemwe amahirwe ataboneka mu bindi bihugu, cyuzuyemwo amahirwe kuko kino gihugu kiracari gishasha. Kino gihugu novuga ntikiracubakwa kuko amahinguriro aracari makeyi. Rero abantu bose bipfuza, yaba ugomba gukora ibintu byose byari byo byose muri kino gihugu iwacu birashoboka. Rero ntacike intege, ntarindire ngo nzotangura ejo, ntarindire ngo nzotangura mu gihe gikwiye, ngo ntarindire ngo nzotangura nero nk'umutahe muniniya. Tangurana bikeyi ufise, utanabifise tangurana inguvu ufise kuko ntawe ubuze ingabirano Imana yamuhaye. Nicaye cizere wifitiye muri wewe? Cizere nifitiye nuko muri kazoza mu myaka 2 canke 3 nifuza yuko runo ruganda ruzoba rwakomeye rugafuta izindi zose ziri mu karere. Wifuza ko muri iyo myaka uzoba umeze gute? Muri iyo myaka nifuza yuko ibirato byose vyambagwa hano mu karere ka East Africa bizoba biva ngaha Gitega. Turifuza Gitega kuhindura umugwa mukuru w'amahinguriro. Ndifuza ko Gitega ihinduka isoko, ihinduka icitegererezo ku buryo ibintu byose bavuga bati Igitega harahingurirwa ibirato, harahingurirwa ibirato vyiza bikomeye, ku buryo ushobora kuva wogenda mu gihugu nka Angola ukahasanga ikirato cyakorewe mu Burundi caje kiva Gitega, ku buryo ushobora kugenda warengana umugabane
ukahasanga ikirato cakorewe mu Burundi, made in Burundi. Kuburyo ushobora kugenda muri Amerika ukahasanga ikintu made in Burundi. So hari nk'ubufasha canke nk'ico ushaka ko leta yogushigikira mu bijanye n'ubumenyi bwawe? Turipfuza yuko leta yodushigikira harehare intambamyi nababwiye tugira iguma ari umutahe muto. Amabanke, leta bodushigikira kugira ngo iyi mpano n'ibi bintu vyacu bikure bigere kure. Turipfuza kandi ko leta yodushigikira harehare mu kugabanya amakori, gushiraho natwe mu kuturonsa uburusho nk'ubwo baronsa abandi bose, kuko hari ibintu dusanga dukenera gukora hanze, cyane cyane muri zijya nganda ajya industry ya petrol. Hari ibintu bitaboneka ngaha mu Burundi, tuba twipfuza kubyinjiza bigasaba amafaranga y'agaciro, amadolari, amayero n'ibindi. Turipfuza rero ko natwe tworonka ujya burusho, kuko leta n'umuvyeyi mu gihe biba bihari turizeye ko itazobitwima. Murakoze kudukurikirana, twizere ko inkuru ya Niyonzima Wilson yagize iki twigisha, itwereka yuko kutagira umutahe atari inzitizi zotuma udashika kuco wifuza n'indoto zawe.